kw'izina ry'abo dusangiye ubutumwa mu mugwi severe, umugwi ushinzwe gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi, uyu munsi uri hejuru. Umugwi severe ushinzwe gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi uramutse uremesha inama irimwo abahuye n'ivyago vyabaye mu bihe vy'intambara. Iyo nama yerekeye uruhara abo barundi bene wacu bogira mu ngendo y'ugusubiza hamwe n'ababagiriye nabi. Ariko imbere ya vyose ko turi mu ntango z'umwaka mushasha, ni nako karyo ndonse kw'izina ry'abo dusangiye ubutumwa ko kubifuriza mwese muri hano be n'imiryango yanyu umwaka mwiza w'amahoro w'ibihumbi 2026. Uzubabera umwaka w'amahoro, umwaka w'itekane, umwaka w'ugutunga no gutunganirwa. Muti none ko muje kuremesha inama ijanye n'ingendo yo gusubiza hamwe, ubwo iki nico kiringo cayo nyaco? Ico kibazo twarakibajije, twongera turakibarungikira, dushaka kugisangira, ariko twebwe nk'umugwi aho twicaye tuvuga tuti inyishu ni ego cane. Ni ego cane kuko ubu turi mu gihe c'amahoro. Kukaba nkako igihugu cacu c'Uburundi caraciye mu makuba menshi yahekuye abavyeyi, abantu barapfa, abandi bagenda amazi mayongo. Hari abahungiye urwimo inyuma y'igihugu murabizi, abandi bahungira mu gihugu hagati. Hari abacitse kw'icumu, abandi baba abapfakazi, imfuvyi, canke abatagira icepfo canke icaruguru. Kandi imbere yaho bari bafise ico biha n'ico baha abandi. Inama nk'iyi rero niyo guha ijambo abarundi n'abarundikazi batumiwe kugira twumve intererano yabo bozana muri uru rugendo rwo kunwanisha abasangiye igihugu. Ivyo vyago twabayemwo bisa n'ivyari vyarabaye nk'izinguzingu, cane cane tumaze kwikukira. Aha twokwibuka akabi kabishe ko mu myaka ni myinshi cane y'igihumbi kimwe amajana 965, igihumbi kimwe amajana 969, igihumbi kimwe amajana 971, igihumbi kimwe amajana 972, igihumbi kimwe amajana 988, igihumbi kimwe amajana 991, tutibagiye igihumbi kimwe amajana 993 n'inyuma yaho bagandaguriye umukuru w'igihugu nyenicubahiro Melchior Ndadaye. Ino nama twayitunganije kuko twasanze ingendo yo kunwana no gusubiza hamwe twebwe abarundi itoshoboka tudahaye ikibanza gikwiye abo bantu bose bababaye, babuze ababo n'ivyabo, bazi ukuri ku vyabaye n'ivyabashikiye. Aha rero kw'izina ry'umugwi no kw'izina ry'abo dusangiye ubutumwa novuga nti Uburundi burahambaye kandi burahiriwe kuronka umwanya wo gufurura kahise,
kugira tumenye ibyabaye, kugira tuve mu nzira y'umuzimiza, kugira ngo ibinyoma bive mu nzira, haboneke umuco, haboneke ukuri. Uno munsi abanyabutanyerera ijambo ni rwanyu, twaje tubagana, ijambo ni rwanyu. None mwumva gute ingendo yo gusubiza hamwe? Ico ni ikibazo ca mbere. Vyogenda gute ngo abagiraniye nabi basubire kunwana? Ico ni ikibazo ca kabiri. Mwebwe nyene hari iwanyu, haba mu mitumba canke muri karitiye, mwotubwira ingene vyagenze ngo musubize hamwe? Mwotubwira ingene vyagenze ngo musubize hamwe? Hari ivyo muriko murakora muri iyo ngendo? Ivyo bibazo banyakubahwa birahambaye, umwe wese abishire ku muzirikanyi, uza gusanga arivyo bidufashije guterera ivyiyumviro, kuko Uburundi ntidushobora kwama mu njyane, naho zodushikana. Ko mu Burundi habaye ubwicanyi bwinshi bwagiye burisubiriza, imiryango ikabura ababo, mwebwe aho muba muhora muyaga gute ibibazo vy'ukubana, vy'ukunwana, ukurekuriranira no gusubiza hamwe? Ico ni ikindi kibazo. Hari intambwe mwoyagira abandi mwoba mumaze gushikako? Ico ni ikindi kibazo. Vyongeye, hari abarundi benshi bashegeshwe n'ubwicanyi bwabaye mu gihugu. Bamwe ntibakivuga, abandi barayinze. Hari abo muzi, hari abo mubonana, hari abo muhura mu nzira, mugasanga bariko barivugana, mugasanga umuhamagaye ntiyitaba kuko yaremerewe n'ivyo yaciyemo. Ndasubiyemo, bamwe ntibakivuga, abandi barayinze. Abantu nk'abo bosigurirwa gute umugambi w'ubumwe no kunwanisha abarundi? Ico ni ikindi kibazo. Banyakubahwa mwese bashingantahe bapfasoni, kubiraba leta y'u Burundi, naho ntavugira leta, hari ivyo imaze gushira mu ngiro. Aha twovuga nko gucanga abajejwe umutekano, kandi byaratangaje benshi ingene abafashe umuheto bahabuza demokarasi n'abari mu gisoda ca leta ico gihe bagiye hamwe, ubu bakaba bakorana atawarya wangura. Bijya byatangaje benshi. Hari iyindi nkuru tubasangiza uyu munsi, mwebwe bo mu ntara ya Butanyerera. Sentare ntayuzwa y'u Burundi kw'igenekerezo rya 28 Ndamukiza 2023, mwandika iyo tariki 28 Ndamukiza 2023, yarambitse izera abarundi bose bari bafatiwe ingingo ruhasha na za sentare gisirikare muri Rusama 1972, abiswa bamenja n'imiryango yabo bakaba barakuweko ivyaha bari bararemetswe ku karenganyo. Kubazi ururimi mvamahanga yitwa Procès de la Cour suprême du 28 avril 2023 portant cassation
et annulation des jugements des conseils de guerre de Gitega et de Bujumbura de mai 1972. Urwo rubanza ntirusanzwe, nta mukozi wa leta ari mu nzego akwiye kutagira kopi y'urwo rubanza. Akandi karorero ko kunwanisha abantu tugasanga muri Ekleziya Katolika, aho muri diyoseze ya Ruyigi kuva mu mwaka w'2003 bama batunganya mu kwezi kwa Nyakanga indwi yo kuvugana ukuri no guhana imbabazi ku bagiranye nabi mu bwicanyi bwabaye mu myaka yahera. Nizeye ko ngaha hari umupatiri cyangwa umubikira cyangwa umufurera yaje kubahiriza bino biganiro kugira atange raporo ko dushima bijya bikorwa nk'umugwi. Iyo migwigwa myiza iriko irafata umurindi ushimishije no mu yandi madiyoseze katolika nka Muyinga, Gitega na Ngozi. Hari n'ayandi mashengero n'amashirahamwe nka Miparek ifise icicaro Gitega amaze gufasha cane muri iyo ngendo. Umugwi Severe ukaba ubakengurukiye kuri utwo twigoro twose bakora mu kumenya ukuri ku mabi yabaye muri kino gihugu cacu c'u Burundi no kunwanisha abantu bagiriraniye nabi. Banyakubahwa mwese, mu mugwi Severe turemeza ko abacikacumu, abapfakazi, abapfakare, imfuvyi n'abandi bagiriwe nabi mu bihe vy'amakuba boshobora gufasha mu mirimo yo gusubiza hamwe bakomeje umutima w'ikigongwe aho gukomeza umutima w'akadada no kwihora. Iri jambo rirahambaye ndarisubiyemo byofasha. Dusaba abarundi bakomeza umutima w'ikigongwe aho gukomeza umutima w'akadada no kwihora. None mwebwe haji wanyu ibyo gusubiza hamwe no kunwana byifashe gute? Icyo ni ikibazo kije gushikira biwe vya mbere, kuko ukwihora ni igishushanyo cyo gusubiza hamwe. Ugusubiza hamwe ni ugusubira kunga ubucuti n'imigenderanire vyahoraho kera mu nyuma bigatituka canke bigahava kubera imvo izi canke ziriya. Mu rurimi rw'ikinyamazuru abazi izo ndimi tuvyita réparation des relations brisées par les crimes et les violences. Réparer les relations sociales, les relations humaines, les relations communautaires brisées par les crimes, les tueries, les massacres et les différentes violences. Ugusubiza hamwe rero bisigura ko uwagize nabi yemeye ukuri ku byabaye, akabagaye ibyo yakoze, akabisabira imbabazi, akemera gutanga impongano, kandi akarahira akarengwa ko ako kabi atazosubira kukagwamo. Ugusubiza hamwe banyakubahwa mwese bisigura kandi ko abagiriraniye nabi biyemeje imbere y'abandi barundi ko bagiye gutangura umubano mushasha mwiza. Uwo mubano mwiza bakawigisha, uwo mubano mwiza bakawigisha, bakawukundisha urubyaro rwabo. Ntibasubire kwigisha amacakubiri bugaye amadirisha, bugaye inzugi, kuko ziriya nyigisho duha abana ziriya nyigisho mbi
nizo zitegura ingwano zizoba mu myaka iri imbere. Igisha abana bacu, abana banyu ibyiza, hanyuma twiyemeze kubana mu mahoro by'ukuri, ku buryo nubwo bosubira gutera ayandi makuba, bo ubwabo n'ababakomokako kubera bigishijwe neza bazoguma bafatanye mu nda. Ngira mperaheze abagize iryo sezerano imbere y'abandi. Isezerano irihe? Ry'ukunwana. Abagize iryo sezerano imbere y'abandi baraheza bagacika inkingi z'amahoro. Mu mugwi severe turemera ko ukunwana kw'abarundi kutazova mw'ibwirizwa, kutazova mw'itegeko canke ingingo ifashwe ku gitsure. None mweho haja iwanyu abantu basubiza hamwe gute? Haja iwanyu abantu basubiza hamwe gute? Ico kibazo kigoma kigaruka, kandi niho mpereje. Ndabashimiye ko mwanteze amatwi, mugira amahoro, iteka nitekane, kandi Imana mwese twese iduhezagire.